Inkuru y'uno munsi idushikana mu Carama ku rugo ruri kwibarabara ryitiriwe ubwatsi bw'imfizi. Muri urwo rugo hari urwaruka ruhigira ibijanye no gushona. Twagiye tugana umupfasoni Devota Twagirimana asanzwe yigisha urwo rwaruka. Twasanze abanyeshure bariko barasubiramwo ivyigwa bijanye no gushona ukuboko kw'ishati. Ndabona biriko biragenda neza. Nk'ubu ishati turiko turayimenya kuyishona. Twaratanguye turiga n'amashakoshi nayo nyene. Hariho ahantu twagejeje turamaze kumenya gushona ishakoshi. Ego ubu amafaranga yo kurya sinoyabura. Unzaniye nk'igitambara tazanye n'icyo kamwatisha ko kurekure kambwiye tanka gupima ngo fata impimo hama nkuko haje nkatangura kwanza nkanacapa ngaho nkuko mwayibonye twamye ngaha twigira aha hama nkacapa nkabibona nkacapa nk'igitambara kugira ngo ntuyu mukasi sinze gucisha hirya no hino ncisha napimye. Nkuko twabibabwiye Devota Twagirimana niwe yigisha urwo rwaruka. Ivyigwa byo gushona ngo ni vyinshi ariko abarabira ibigezweho muri kino gihe. Nitumwigisha ivyigwa vyose tubimushira ku bintu bituma muri kazoza nawe bimwungura. Turaraba nk'amamodire ashobora kuba afise isoko cyane akaba arizo tubasha tubajanamo baca biga amezi 4 canke amezi 5 baba bahejeje. Nkuko yabitwiganiye urwaruka rusaba gukurikirana ivyigwa bijanye no gushona rutera gwiyongera ariko kubera ico kibanza ngo caga ntagishobora kubakirira rimwe bose. Baraza ari benshi cyane. Hariho abazanwa n'amashira hamwe. Nk'abo mfise ubu bazanwe n'ishira hamwe. Hariho abaza bashaka kwirihira. Urumva urinza zakavuga ati jewe numva no kwirihira. Ucubona ko bafise ishaka. N'ababazanwe n'amashira hamwe bavuga bati natwe turabikeneye gose. Yego ubu dufise abanyeshuri 23. Twashiye tubaca mu migwi ibiri. Bamwe biga vamedi abandi bakiga premidi. Ikibazo duhura navyo ubu nta mashini dufise. Dufise imashini nke cyane. Bigatuma production tuca duhagarara twaturaba gwagwaruka nago ntidushobora kubareka tuca dufatana masaha y'inyuma ya saa 11 batashe. Nkuko yabitumenyesheje ngo aramaze gusohora urwaruka rurenga 60 rwakurikiranye ivyo vyigwa biciye muri coopérative atelier école amis des jeunes et des prisonniers. Twaramubajije ingene vyamujemwo kwigisha ivyo bijanye n'imyuga kandi akavyigisha urwaruka. Ukuntu caje nari mwishira hamwe n'ubundi chambre sectorielle AEAJP muri Shaza. Hanyuma baca baradutoramwo abaja kwigisha abanyororo babifashijwemo na PNID. Nsanga ndagiye muri prison y'Ingozi. Ngiye muri prison y'Ingozi formation y'amezi 4 irahera. Hanyuma ca niyumvira ko umenga no baranforsa. Ca ndabisaba DGAP ndigisha abagore na hariya bunda nzagendayo rimwe. Tumaze kwinjira tugakorerayo twabonye yuko nabo n'abantu babikeneye kuko hajya siho iwabo barasohoka. Hari nabo bamaze gusohoka bamaze kuja mu buzima busanzwe kandi harababibandanije. Muri uruganda urwaruka rurahigira vyinshi bitandukanye ari gushona impuzu canke amasakoshi n'ibindi ariko ngo haracari hagahaze kubijanye n'ibikoresho n'amamashini ageze